Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi kuimana igenekerezo rya 2026 ruhumu mwaka wa 2023 kaza nshuti nangu bakunzi ba RPA muri ano makuru agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania barabandanya guhohoterwa kukaba nk'akabakenyezi ntibasiba gufatwa ku nguvu mu gihe abagabo bicwa bunyamaswa atacamira. Ikiyaga Tanganyika yigiye kumara amezi 3 cugaye kumvo zo gukingira ibinyabuzima bibayo bisa n'ibisigaye kurushi. Iyo ngingo ikaba yakiriwe neza n'abari mu mashirahamwe aranira ibidukikije naho ku ruhande rw'abarovyi aragahinda kenshi kuko batabona ingene bagiye kubaho ico gihe cose. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubandanya tubashikiriza ibijanye n'ikena gisukari mu gihugu. Aya ne yandi ni Mukanyisase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidonido. Ndashibiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu yavuga mu ikambi y'impunzi z'abarundi n'induta mu gihugu ca Tanzania aho ubugizi bwa nabi butera bwongerekana. Muri indwi turiko turasozera yonyene abakenyezi bashika kuri 4 barashize habona ko bafashwe ku nguvu bagiye gusenya. Ni mu gihe atamisi yari bwahere abagabo babiri bahungiye muri iyo kambi bishwe ugwagashinyaguro bahimbaguwe. Idonido na Elvis niyo mungere. Babiri muri abo bakenyezi bafashwe ku nguvu byabaye ku munsi wa gatanu heze. Abo bakenyezi bose bashurashujwe n'abatanzania mu gihe bari bagiye gusenya. Amakuru ava mu kambi ya Nduta amenyesha ko bose uko ari babiri bafatiwe mu ishamba riri hirya y'uruzi bita Nyangwa. Imbere yaho gato hari ku munsi wa gatatu hari ubundi mukenyezi wo muri iyo kambi nyene yafashwe ku nguvu. Nkuko ayo makuru nyene abivuga, n'uwo mukenyezi yafashwe ku nguvu ku munsi wa gatatu byabereye nawe nyene mu ishamba riri inyuma y'uruzi Nyangwa. Ayo makuru amenyesha ko kubera abenshi mu bafatwa ku nguvu batubaka kwitura amavuriro kugira bashobore kwitabwaho no gukingirwa ingaruka zose zishobora kuva kuri uko gufatwa ku nguvu hamenyekana bake. Akenshi mu bafashwe birangira babigize ibanga ntibubahuka kubivuga. Isoko ryacu aho mu kambi ya Nduta ribandanya kandi rimenyesha ko nabo batatu kugira bashobore kumenyekana ari uko bubahutse bakitura amavuriro abegereye kugira babakingira indwara n'izindi ngaruka zova kuri uko gushurashuzwa ku nguvu. Byongeye impunzi zo mu kambi ya Nduta zimenyesha ko iruhande y'abo bakenyezi bafatwa ku nguvu hari n'abandi barundi bakorerwa mabi atandukanye. Akarorero n'abagabo babiri bishwe batemaguje imipanga kugezaho bacibwamo ibice bice. Uwo mubano mubi hagati y'impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Nduta n'abatanzania uramaze kumenyekana kugeza ku nzego zose. Mu ndwi yahera mu nama yahuje abajejwe kambi, abaserukira impunzi n'abaserukira ababanye ba mu kambi, ico kibazo barakigarutseko. Muri iyo nama byaremejwe ko umubano hagati y'izo mpande zibiri atari mwiza. Aho niho abajejwe kambi biyemeje ko bagiye gusaba ishyirahamwe HCR kugira rihe impunzi ibikenewe byose kugira ibibatuma basohoka ikambi bibe bike, gutyo no guhura kw'izo mpande zibiri kugabanuke. Elvis niyo mwungera handi havuga ubugizi bwa nabi ni mu ntara ya Gitega aho muri uno mwaka ubusuma bwo mu mirima bwongerekanye cane. Kugira ubwo busuma buranduranwe n'imizi rero abarimyi bo muri iyo ntara basaba inzego zibijejwe gufatira ibihano ruhasha abagirwa n'ico caha co gusoroma ivyo batarimye. Ni muri yaho nizima dushimagiza. Haraheze igihe hebonekeza ubusuma bwo mu mirima mu bice bitandukanye by'intara ya Gitega. Ubwo busuma bukaba bukorwa cyane mu mirima y'ibigori, y'ibitoki, ibiraya, imyumbati hamwe mbere n'ibiharage. Mu kugerageza gutuza ubwo busuma butera bw'imonogoza cyane muri uno mwaka, abarimyi bamwe babishoboye baciye batangura gukoresha abazamu bararira mu mirima ku murango no mwijoro. Umuzamu umwe akaba ahembwe hagati y'30 n'ibihumbi 80 ku kwezi bivanye n'imirima ari uko ingana, kuko ahenshi bakoresha umuzamu umwe canke babiri bagafashanya kumuhemba. Abarimyi nabo badafise ubushobozi bwo guhemba abazamu nibo nyene biranguriye ico gikorwa. Kubwabo barimye ariko ngo guhakaza abazamu bari imirima ni ingorane izo yongera ko zindi ngorane zisanzwe zugarije ico gisata c'uburimyi. Aha bakagaruka kwibura n'izimba ry'imbuto zirabanuye hamwe n'umwavu w'ikizungu. Abo barimyi bo mu ntara ya Gitega barembeje n'abasuma basaba leta gushiraho ibihano vya ruhasha kubafasha biba mu mirima mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ngesi igayitse.
Onesime dushimagize mu bijanye n'agati y'akazi na muntu naho bamwe muri bene amatongo yegereye ahari inyubako y'ingoro y'umukuru w'igihugu Ntare House ku mutumba wa Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bariyamiriza amanyanga ariko arakorwa n'umugwi washyizweho n'umukuru w'igihugu kugira ubatunganirize kuko bamaze imyaka irenga 10 leta yarababujije gukorera mu matongo yabo ariko bakaba batararonswa imizibukiro yabo. Abo banyagihugu bakavuga ko uwo mugwi uriko ubaharurira imizibukiro itangana nuko amatongo yabo angana canke bifise agaciro k'ivyo bahatungiye. Ni mu gihe bivugwa ko ico gikorwa kiriko kirarangwamo cane akamwana wa mama kuko hariho bamwe muri bo uwo mu gutunganiriza abandi nabo ukabarenganya. Kurikira umwe muri abo banyagihugu bafise amatongo ku mutumba wa Gasenyi Nyakabondo yaganiriye na RP. Twebwe n'ukuri turavye iminsi twari tuhamaze tukabona baje kuduharurira twariruhutsa twibaza ngo igiye kugenda neza. None byo tumaze kubona hari nk'umuntu yari afise itongo rifite metero 200 ku 200 agiye ngo bamwereke ibyo bamuharuriye asanga umengo yari afise itongo ry'imetero 10 kuri 200 bagabuye kabiri. Ngene bigenda ntavyo tumenye. Hari n'abantu usanga bari bafise amazu bashikayo amafaranga bababwiye y'ayo mazu ugasanga ntibibaho ngira ngo n'amatafari yubatse ntayaciye. Rero twataye umutwe ntituzi igituma biriko bibuko benshi bararira uza kuraba ibiterwa wumvise uko abandi baharurirwa twebwe siko bigenda. Ufise ivoka bariha ca giciro bashira muri ya mategeko yabo mugabo ugaca umengo n'igiti gice kirandurwa kiraheze abandi baca bagwiza n'iburi n'imyaka 5 vyerekana ko umuntu bamushumbushije mugabo twebwe ntibigeze bagwiza na kabiri babiretse uko nyine. Sinzi ko ari ukugomba kutwomora, sinzi ko ari ukugomba kuraba ko twogumuka turamenye ivyo ari vyo. Hari n'abandi nyene ka urazi ko mu Burundi nkunza atabura usanga baronse ibikwiye kwera ibijanye n'ivyo bafise. None abo bandi bari kubagirwa uko ivyabo bizogenda gute? Ugaca usanga rero nabo bariko babikora ukamengo nta ntumbero bahawe kuko ntawe uvuga co kimwe n'ubundi. Aho turagowe n'ukuri turagowe kandi uriko biraba amengo tukigira kuba tuyana ukuri turagowe. Kuva ku igenekerezo rya 15 Rusama kugeza ku ya 15 Myandagaro uyu mwaka bitegekanywa ko ikiyaga Tanganyika kizoba acugaye. Iyo ngingo yafashwe n'ibihugu bisangiye ico kiyaga ku mvo zo gukingira ibinyabuzima bibayo. Ku ruhande rw'u Burundi abarovyi babona ko bazobahombera cane kuko uwo mwuga ari wo wari ubatunze ukanabatungira n'imiryango. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Abaravyi bo mu kiyaga Tanganyika bari mu gahinda katagira izina kuva aho bumviye ingingo yo kugara ico kiyaga mu kiringo c'amezi 3 kuva ku igenekerezo rya 15 Ntwarante gushika ku rya 15 Myandagaro uyu mwaka wa 2023. Nk'uko umwe mu barovyi abivuga ngo bazohagirira uruhombo runini cane. Aha bakavuga nk'ubwato canke ibindi vyuma bizoca bipfa. Amata azobora ayandi amenagurike amabati dukoresha urabona ko ari poudre nazoba yamaze kononekara. Hanyuma insenga n'amakamba bizoribwa n'imbeba urumva hazoba uruhombo runini. Iryo soko rivuga yuko iyo ngingo ishobora gutuma abarovyi benshi baba basuma mu gihe ifashwe bugarijwe na kigoyi. Mu gihe atari ko araroba nk'abo barovyi bato bato usanga bacagirandi barasanzara abandi bakabura icyo bakora kandi uranabona bazoba banagugaye muti urabona ntibaja kurima nandi usanga ata kintu bafise bakora n'ubusuma buvaho. None nuko leta ku vy'ukuri yoraba ingene yotanga imfashanyo ku barovyi ego n'abarobesha kugira ngo arabe utuntu bokora kugira ngo imiryango ibandanye ifashwa mu gufungura neza. Abo barovyi bo mu kiyaga Tanganyika basaba leta kuraba ingene iyo ngingo yoba irayibangiriyeko. Bakavuga yuko leta yobanza ikaraba ico abo barovyi bazoba barakora mu kiringo ico kiyaga Tanganyika kizoba cugawe. Emmanuel Niyungeko arakenuye naho biruko mwishiranga abagenzi b'ibidukikije bo barashima cyane iyo ngingo yo kuzokugara ikiyaga Tanganyika mu kiringo c'amezi 3 iherutse gufatwa n'ibihugu bine bikoresha kiyaga. Mame asabushimika serukira iryo shiranga amenyesha ariko ko atahura amakenga y'abarovyi bari babeshejweho n'ico gikorwa agasaba leta kugira ifashije abo barovyi muri ico kiringo kugira babashe kubandanya babaho nk'uko biriko bikorwa n'amareta vyafadikanije uwo mugambi tumukurikire.
ingingo yo guhagarika uburovyi mu kiyaga Tanganyika kugeza ku kiringo c'amezi 3 ni ingingo dukenguruka cane. Mbere mwishirahamwe ryacu twari twarayisavye kuva mu mwaka wa 2008 kugeza n'ubu. Iyo ngingo rero igituma tuyikenguruka nuko abahinga berekana neza ko ikiro c'indagara z'umugara burya budagara buto buto baburetse bukamara amezi 4 buca buvamwo itoni. Chawumva rero indagara zizoba zagwiriye mu gihe c'amezi 3 twoho twari gushima iyo bafata amezi 4 kugira ngo umwimbu uzobe mwinshi cyane. Iyo ngingo rero ko yafashwe n'ivyo bihugu bine Zambia, Burundi, Tanzania na Kongo izotuma aba barovyi nabo nyene babona yuko vyari bikenewe. Turabumva abo barovyi bariko baravuga yuko ico gihe batagira ikizobatunga. Nukuvuga rero ko leta yabateguje hakiri kare nabo nibo bariyungunganya kandi na leta nayo nyene irashobora kubategurira akantu ko bakarabafasha muri ico gihe nk'uko tuvyumva bariko barabigira mu gihugu ca Tanzania. Ego uwo mubabaro wabo barovyi biragoye kumva ariko nibavyumve ni kuneza yabo, ni kuneza y'ikiyaga Tanganyika, ni kuneza y'ukugwira kwizo ndagara. Nari nabibabwiye mu ncamake zano makuru mu makuru ajanye n'ukungena isukari iriko iraboneka mu bice bitandukanye vy'igihugu inyuma y'uburaruko ubumanuko hamwe n'uburengero. Uyu munsi tubabwira hamwe mu ntara ziherereye hagati na hagati mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko ibonekeza ikina y'isukari ibiheza bigatuma mu bice bimwe bimwe igiciro c'ico kiribwa kiduzwa. Ni nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Mu ntara zerereye hagati na hagati y'u Burundi, intara ya Karuzi ni ifise ibice bimwe na bimwe vyibonekeza mw'ikena ry'isukari. Muri ivyo bice nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu, aho igize ngo irabonetse ibiciro bica biduzwa n'abadandaza, naho nyene ikamara umwanya urume rumara. Uno munyagihugu wo muri komine ya Mutumba amenyesha ko ikiro c'isukari iyo yaramutse iboneka bakigura yarenga ibihumbi 3. Usanga kiko turakora igasukari ya sosoma nyene gasanga uriko urayikura maheri 3,500. Twari tuzi igiciro ca leta ari 2,500 ikaba yongeye ko ikindi gihumbi. Rero twasaba kabisa yuko boraba ico bokora isukari igasubira kuboneka nk'uko bari babitwemereye. Fatanya n'ubukene dusanzwe twifitiye usanga ari ikibazo nyene. Mu ntara za Gitega na Muramvya, izindi ntara ziherereye hagati na hagati y'u Burundi, abanyagihugu baho bavuga ko isukari kiretse ko umuntu adashobora kuyironka igihe cyose ayikenereye ngo hoho ibiciro birubahirizwa. Naho rero iryo kena ribandanya kuvugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu, mw'ihinguro ritunganya rikanagurisha isukari ya Sosumo, hoho bakaba baherutse kumenyesha ko umwimbo waronswe n'iryo hinguriro ukwiye. Arakoze Eloge Divin Remesha. Nyino ngaha makuru twari twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwari muduteza abiri, bakoze na bagenzanje bafashe kuyatororokanya, ntibagiye abahinga b'ivyuma batunya no majwi abashikira atagatosi. Jose Muzaneza nayo kunde abashikiriza ndabikiye abantu ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.